zirikana uheze wibaze urukundo Imana yakunze abantu mu gutanga umwana wayo Yesu wacungure akiza abantu bose. bakunzi ba Asia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, turi kuri Asia Vibes TV, kaze dusangire ifunguro yo kuri uyu munsi w'Imana ugira 25 wo mu mwaka w'amasabamana B. Mbaye ndabipfuriza umunsi w'Imana mwiza, mbaye ndabipfuriza no kuzogira indwi nziza mwese. None umukama umukate aduha kuri uno munsi wa Mungu ushingiye hehe? Uyo mukate uri muri iri jambo ngo ushaka kuba mukuru nabe uw'inyuma ya bose kandi abe umusuku wa bose. Ushaka kuba mukuru nabe uw'inyuma ya bose kandi abe umusuku wa bose. Uyu n'umutima w'ijambo rizosamirana kuri uyu munsi w'Imana muri Ekleziya Katolika. Iryo jambo riramera nk'irinigana n'ivyiyumviro vyacu, vya vyiyumviro ku munsi w'Imana uheze Yezu yita ivya shetani, ivyiyumviro vy'umwana w'umuntu. Ivyo vyiyumviro nivyo vyanka kwakira ubwitonzi bw'Imana bugaragarira mu majambo ya Yezu Kristo. Yezu niwe bwitonzi bw'Imana, niwe atuzanira ijambo rishobora kuduha ubuzima nyabwo, ubuzima bw'ukuri. Ariko iryo jambo ryama risekana n'ivyiyumviro vyacu twagiye twonka mu bwitonzi n'imigenzo y'abantu. Kimwe muco ubwitonzi bwacu nk'abana b'abantu, ivyiyumviro vyacu vy'abana b'abantu, kimwe kitakigwa n'iri jambo Yezu ariko arashimangirako. Kuvaho Petero avuza turi Kristo, Yezu agaheza akamubwira ati ndi Kristo azobabara, ndi Kristo azocibwa, ndi Kristo azokwicwa, ndi Kristo azozuka. Ivyo bitatu vya mbere bituma ubwitonzi bwacu bw'abana b'abantu butumva uko kuzuka, kuko uko kuzuka kuza inyuma yo gucibwa, yo kubabara, yo kwicwa. Ntirikabe. Yezu ntaretse kubandanya ashimangira aho hantu, naho abo bari kumwe mu vyo bize, mu myemerere yabo, mu vyo bize mu idini ry'Ikiyahudi, intungane idashobora gupfa. Mworaba amajambo Elifazi yabwiye Yobu, intungane ntigirira ntibikunda. Mugende kwa Yobu ikigabane ca 4:7, canke muje mw'Izaburi ya 37:25. Nari muto, ubu ndashaje, ariko naho intungane yigeze igirira. None aya majambo ya Yezu aza umenga beshuza iyo nyigisho abatumwa biwe bari baronse bonka mw'ijambo ry'Imana. No kuri uyu munsi w'Imana rero Yezu arasubira ati
umwana w'umuntu azogwa mu minwe y'abicanyi bamwica abona amabi menshi hanyuma azuke. Ariko ibyo ntituronka aho tubikwiza. Ijambo ryo gupfa, ryo kubabara, cyane cyane iyo dufata ko turi intungane, ntituronka aho turikwiza. N'abatumwa rero baduserukira uyu munsi mu ijambo ry'Imana biranse ko baronka aho babikwiza, mbere kugira ibyo bintu ntibabandanye bavyiyumvira, baciye bigira muri bya vyiyumviro vyacu twiyamiramwo, baciye baja mu vyo kwibaza uwoba mukuru muri bo, uwoja hejuru y'abandi. Ariko Yezu ko yari yabatoye kugira ngo abategure bazobe icabona c'inzira ijana ku buzima, araheza akaguma basatira ati ni igiki mwariko muraharira, ni igiki? Bagaheza bakicwa n'isoni. Nihaheza akababwira ati uwushaka kuba mukuru muri mwebwe, kuko nibyo bariko bariharirira bashaka kwibagira ayo majambo y'ukubabara ariko arababwira. Iyo nzira y'urukiza ica mu kubabara kubw'urukundo ariko arababwira, bigira muri ivyo vyama bigwanira mu mitima y'abantu vy'ubukuru. Arahita arababwira ati ushaka kuba mukuru nabe uw'inyuma ya bose, mbere abe n'umusuku wa bose. Ngiryo ijambo rivuye mu kanwa ka Bwitonzi bw'Imana. Bwitonzi yigize umuntu, ati ubukuru nyabwo ngubwo. Ubukuru buzana amahoro, ubukuru buzana umutima w'ikigongwe, ubukuru buzana ukugira neza, ubukuru buvyara ubuzima, n'ubukuru bw'ubusuku, n'ubukuru busukurira abandi. Uyu munsi rero bavukanye, iri jambo turyakire karishasha k'ububasha bwa mutima mweranda, kuko Yezu kuri uyu munsi w'Imana no muri ino ndwi yose aduhaye ijambo ry'ubwitonzi ridufasha kwica no gusambura kagatima k'imitongano, kagatima k'ishari gaheza kagatuma mu miryango yacu, mu mibano yacu hama uruhagarara. Yezu araduhaye ijambo ry'ubwitonzi rishingiye ku kurondera umutima w'ubusuku, usukurira abandi, ugirira neza abandi, umutima wiyibagira. Araduhaye iryo jambo ry'ubwitonzi kugira ngo twice kagatima kabi kadutuma tubiba muri twebwe ingeso mbi y'ukurondera gutega umutego wundi. Nico ijambo ry'ubwitonzi mu gisomwa ca mbere riza kutubwira. Reka tumutege umutego, reka turabe ibyo yigisha ko ahora abikurikiza. Uyu munsi Yezu arakoze ahababaza, hahandi twiyugaranira kugira ngo tunigane, tugiranire nabi. Ivyo navyo atahandi biva atari kuri wa mutima w'isi, wa mutima uzana na sekibi, wa mutima w'amaronko udutuma dushaka kugaragaza ubukuru. Ubwo bukuru tukagerageza kubwerekana mu nambu y'ibintu, mu kwisakaza ibintu, kandi udashatse kubona ubwo bukuru tukamwereka. None bavukanye, nimuze kuri uyu munsi w'Imana twakire amahoro y'umukama, twakire inda nziza izanana ku mukama, twakire umutima w'ikigongo uzanana ku Mana. Ivyo navyo Yakobo aratubwira ko atahandi biva atari kuri wa mutima uzanana mw'ijuru. Uyo mutima rero
niwo uvugira muri Kristo uyu munsi, kuri uyu munsi w'Imana. Ati nimureke kubandanya mwiyugaraniramwo impari zo gushaka kuganzanya, ahubwo nimurondere kuzoshigwa hejuru uyu munsi mu kwemera kuba abasukurira abandi. Ese mutima yobahishuka ko muri iryo jambo hahishijemwo ubuhigwe. Mugire umunsi w'Imana mwiza, turabipfurije kuzowuhimbaza neza, abari mu bitaro, abari mu mabohero, abari aho hose bamerewe nabi, bari aho hose batagira ikibagwanira. Uyu munsi, mbere kuri uyu munsi w'Imana, Yezu akagaragaza abo bantu bose bantamagara, akabagaragaza mu gufumbatira umwana mutoya. Ibe rero indwi yo gufumbatira abantu bose babinazi, abantu bose batagira ikibagwanira, tuba abasuku babo mu mibano yacu, mu miryango yacu. N'iryo teka ni Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Umunsi w'Imana mwiza mwese. Yesu nutufashe